Merci de bénir tes enfants ici rassemblés en ton nom. Merci pour ce temps de prière, Seigneur. Envie de communiquer au cœur de l'éducation spirituelle. Sois béni, Seigneur, pour l'impact que notre prière doit faire dans la vie de tes enfants. Que ton nom, Seigneur, nous accompagne. Accompagne chaque parole, chaque geste pour communiquer la délivrance de la restauration aux âmes. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Babu Kanye, tunashikilie umunsi twapita tukaishika. Aho dusaba kugira ngo atubohore. Ariko afashe nyawo nakura nawe. Kuko Imana mwiza, umukiza wacu n'umukozi wacu. Amen. Amen. Nguyu rero umunsi w'umukama. Amen. Natwe tukajya mu neza. Amen. Nguyu munsi rero tuzi neza yuko atakindi dukeneye atakuhura nawe. Ariko akanyamuneza bikatubuza no kwakira ibitugora no kwakira amaboko twakunze muri iki gisoma. Ariko tumenye neza ko amaboko barayatubwiye niryo tunga ry'umuco w'Imana dutwaye mu nzara z'ibihumbi mu mibiri yacu, kugira ngo tumenye neza ko amaboko yose nk'uko twakwibwise yaratuvuyeko mugabo ntiyatumye gusenyuka. Ntibyavuzwe yuko bakubita hasi, ariko ntitwagiriye kuko twaronse ubukomezi. Uwo nawe si uwundi ni umutima dukomeza, mbere adukomeza amagara yacu kugira ngo dushobore gutegera iryo banga ry'ububabare n'ingene turyakira. Nkako nyene hari umukardinali bivuga yitwa Stanislas agira ati ibanga ry'ububabara niryo rikiza isi. Ububabare burimo ubukomezi bw'akatabonetse bwinyegeje mu magara make ya muntu. Abatuma ububabare rero nibo ngabo zikomeye zikomeje impunzi z'uyu munsi. Amen. Ubabaye rero uri muri abakobwa menya ko umutima wawe ukomeje impunzi z'uyu munsi, kuko ubwo bubabare nibabushukaniriza bwa Kristo buzogutuma ukomera. Uzogukomeza nawe si uwundi ni mutima. Nicyo gituma uyu munsi ndagutumira muri inyigisho igira iti ntutinye mutima mweranda. Tugire Kristo. Ntimutinye mutima mweranda. Amen. Ko ndavuga rwose ntimutinye mutima mweranda. Dukomere amashyi mutima. Ukumwubaha no kugamburuka nuko kandi ubwirijwe guheba ko mwabyumvise mu nkuru nziza. Ibyo byose bidukura ku rukundo rw'iwe dukura mu mwanya ubwiwe. Aranga cyane igicumuro. Nicyo gituma no mbere mwikete Pawulo yandika Abanyefeso agira ati nimuhebe ikinyoma. Umuntu wese nagerageze mu buzima bwiwe avugana na mugenzi we, uwahora n'igisuma nabihebe, uwahora n'umusambanyi nabihebe, uwahora anaguza nabihebe. Tugire Kristo. Kugira ngo umukunzi wa mutima rero wemera guheba, hanyuma ugaheza ukakira. Burya niyo ntambwe tugize gutera nk'abakristo, kuko niwo mukama mbere y'uko babitegura kugira ngo umuco mweranda azobafasha gutegera ukundi gusha n'igicumuro. Ariko nkababwira akagohe haratera ko bagira bati mukoroma vision umenga ni grade mu Kristaronse abanaba uzogura nabwo aho bizogutuma uba n'inibero y'igicumuro. Abatera kuri kino gihe basigaye badanogira ntibamaze guheba n'ubwo no kwirega cyangwa kutabona igicumuro kubera ko
guhindura imyifato tubwire Kristo. Udafise umutima mweranda ushobora guhindura imyifato, kuko ari we agufasha mu ngendo zawe, mu kubaho kwawe, kuko wamaze kumwegurira. Udafise umutima mweranda rero ushobora kandi kuronka ingene ushobora kwamweranda. Udafise umutima mweranda, udafise umutima w'Imana kandi ntushobora kubaha Imana. Udafise umutima mweranda ntushobora gukorera umugaba nk'uko Imana ibishaka. Mbere no kugamburuka birakugora. Nico gituma umukarismatike abwirije no kurangura ubwambutsi. Ubugamburuka rero biragutuma mbere no wa muryango wa paruwasi uriyumvamo, gutyo ukumva yuko ubwirijwe nawe nk'uwabatijwe, nk'uwakomejwe, nk'uwemeye gusubira kurangura azaza kuzibatisimu, ugasubira kwiyemeza kugira ngo umutima mweranda abe wakuyobora. N'uguheba rero nk'agatima k'inosi, ako gatima nako kagukura mu ntwari y'Imana, mu ntwari na mutima nyene. Nico gituma ukwicisha bugufi, ubwambutsi nibwije kuranga uwemeye kuyoborwa na mutima, kuko nawe ahagaze ibanga ry'umukristo, eka n'uwemeye kuyoborwa na mutima. Mbere Petero aratubwira mu ibaruwa rya mbere y'uwo mutima nyene, nimwicishe bugufi rero umunsi ububasha bw'ikiganza c'Imana, kugira ngo ibatere iteka igihe kigeze, muyiture imyitwarire yanyu yose, kuko ibafise ku mutima. Uko kwicisha bugufi rero niko bigusaba nawe umunsi ku munsi kugerageza kudashabuza umutima mweranda, kugira ngo ntumuzibukire mu guhunga ikibi, mu guhunga inabi, kugira ngo ushobore kuzura umutima w'Imana. Ngaho ahari urufunguzo, ahagaze rero nogira ni iryo teka, mu kugerageza guheba bya bikorwa bya kabiri y'umubiri, nk'uko Pawulo atubwira mu ibaruwa yandikiye Abagalati. Ibyo navyo murabizi, bwa busuma, ububeshi, ubusambanyi n'ibindi nka bene ivyo. Nico gituma rero uwemeye kuyoborwa na mutima, adafite anyoye, adafite yakiriye, ahubwo agerageza kuguma ari mu bunywanyi na mutima nyene, kugira ngo n'igihe yabaye mu ntege nke ashobore guhaguruka no kuvyuka, hagutukumba hasi. Tugire Kristo. Aha rero ndababwira akagohe abakarismatike mwifuza muzona ngo effusion si vaccin ibatuma mudacumura, kuko benshi bashobora kuvyumvira ihibambewe, ahubwo uko reka ndabivuga irabatuma mugerageza uwo buzima bwawe n'agahato yanyu kuguma muri nogira ndi indangavye, kugira ngo mushobore kugerageza ubuzima bwanyu kuba abakristo nyabo mu kubaka umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere nawe rero niyubakwa n'amajambo gusa, niyubakwa no kuza mu migirwa ihera inyuma gusa, yubakwa n'ijambo ry'Imana, akubakwa n'amasakaramentu, akubakwa n'inkuka nyeranda ya misa. Nico gituma umukristo wese ku rugero rwiwe ahageza hose, mu gihe ataba arakunda igiso c'inkuka ya misa, adakunda guhabwa amasakaramentu, umukristo bwiwe buteye amakenga. Nico gituma nawe woza mu bandi uriko uraragurwa usanga wahimiriza murongo. None rero usanga ukamubwira ngo nawe ntuzagwiza murongo, kugira ngo ico kwiyemeza, ico uzokwiyemeza igufashe kuva mu mwanya w'Imana. Bigufasha kandi rero kuguma
kuguma uri iruhande ya Yesu. Yesu ati nimwaguma muri jewe nanjye nkaguma muri mwebwe muzosaba icyo data mushaka cyose azokibaronsa. None umunsi waje gusaba iki? Tugire Kristo. Uyu munsi waje gusaba iki? Shaka kwishura haruza kwishura mukanya. Uwo waje ugana si uwundi ni Yesu Kristo. Nuko wogiriye inyota yo kumwemera niyo promisi ya mbere. Yesu ati unyotewe si quelqu'un a soif n'agiriki yirikane mamustere nanigire habagiriki anywe kondisiyo ya kabiri nanyegere kondisiyo ya gatatu nanywe kandi aguha bwite kuko mbere nk'uko mwabyumvise muri iki gisomwa cya mbere n'igihe bakumenyesheje ibitari byo mukaba barabisoma bashabwiwe. Amen. Kuko waje ku isoko nyaryo, isoko ridatovye, isoko ry'amahoro, isoko ry'akanyamuneza, isoko ry'ubuzima nyene. Cyo gituma mu kuvuga ngo tuvuge nahaze unyotewe nahaze akene kubera no kugira inyota. Hari byinshi tugisha dushobora kugira inyota, ariko mu gihe wumva mufise inyota yo guhura n'umugabo uyu munsi iyo nyota udakwifuje tugire Kristo. Wewe uri ngaha mbere mutawatopera isengero mubera nk'abangaba turabatumira mu isengero wowe utabaza mu isengero ndabwifuza guhura na Yesu kugira ngo akumare inyota. Amen. Nicyo cyamuzanye kandi umukiza. Haleluya. Rero nk'uko mwabyumvise inkuru nziza ashimikiye cyane ku miryango kugira ngo umwe wese ashobore kurenza ingene ashobora gutunganya cyane cyane umwe wese arabagara make yiwe mu kugerageza guheba inabi igicumuro. Ati ryandishe ryawe rigakora iryo shami kuko wari waratwawe n'ubusambanyi, wari waratwawe n'akaborerwe, wari wihemuye. Yesu aratubwiye ati ingo waje guma muri Yesu rero ugumane nawe ugume mu gisabisho ugume n'ubwo bunywanyi kugira ngo kandi ugumane nawe nuko ubwirijwe nuko ariko nabivuga kugerageza wa muntu w'imbere kumukuza wa muntu w'imbere kugerageza kugira ngo sekibi ntagukure kubwo rukundo rw'Imana ntagukure n'ubwo bunywanyi n'iyo connection ihambaye reka gusa kugira ngo déconnecte n'ibindi byose. Nicyo gituma n'umuntu iyo bari ngaha atazimije agatelefone ndamusaba uwo mwanya akazimye. Tugere Kristo akazimye kugira ngo ashobore kugumana na Yesu, ashobore guhanga amaso Yesu. Nimurabe patiri oya mube muraba Yesu kandi yakoze kutugabira. Amen. Nicyo cyamuzanye kandi icyo ndamukundira natugabira igice aduha ibikwiye kandi arazi ibyo ukeneye muri uwo mwanya, arazi ibiguhanze. Urashobora kubwira ati jewe ndi mu ngorane zitandukanye narababaye bikwiye burya hari uwogana uko yababaye nararenganije bikwiye. Urashobora kuvuga uti nama nahaguye inshuro nyinshi, nama nahaguye muri iki gicumuro kigoye cyambujije kuva byanse ko ndagihagurukamo. Murabona ingene Yesu yaguye, murakunda kwizirikana nka agira ati dawe Yesu arakunda umuntu by'ukuri. Yesu arakunda umuntu kandi nawe akayizi n'umuntu kugira ngo atetse ko umuntu kugira umuntu nawe ashobore kuba umwana w'Imana yuzuye nyene. Murabona yaguye rimwe kabiri gatatu ariko bose yacahaguruka kuzogera niyaca kuba ngo batsinde ngo bahera. Nicyo gituma ukuri kose mbagana yawe yose ibyo urimo byose ntugetse jewe namaze kurengerana, jewe namaze gushiraho ikashe ko bitagikunda. Uyu munsi umenye ko haje kubushobora byose niba kubwiye ingo. Amen. Niwe mukiza we n'umwami wabwiza ingene rero cyo tutaruse mu mwanya
kugira ngo usubire umwakire, usubire ku bubasha bwiwe, usubire umuhamagare. Kumbure baragize amagara bakavuga ati byajeho nawe birarangiye. Kumbure baragize umugabo kuri umusaraba akabyara akatabona kugira Imana yamuheje cyangwa akidoga haba namba oya, ahubwo bigutuma nawe unaza Imana n'ubwo bari kugira ngo ukeruke Imana. None rero uzamukama Yesu umukiza wawe. N'ubu tugira tuje mu myimenyerezo mbere ko tubandanya kandi dusabe Yesu aduhezagire, duhezagire nuko mwabyumvise burya uko umuntu uvugira ko umuvumo niko aba mu bikuruta, ariko uko umuhezagira Yesu ati sabira bababeshera ababahama. Kumbure hari umugore ari gaca n'umugabo, kumbure n'ibyo barimo ugasanga nta kindi yaba ari ukuvuma gusa. Mbere n'uwo muhezagiro mu gifaransa bavuga igifaransa benediction, mu kilatini bagira bati c'est dire du bien, benediction. Dire du bien de la paroisse. Kuko n'abantu baba mu basaseredoti oya ntaburiganira nabo muri Kongo bari bavuga bihebeye Imana ibyo bivangu biratubwiye, ugasanga ariko baravuga n'ubutumwa bari bavuga ako kanwa kavuga gahezagire tujye Kristo. Mbere dusaba umugabo mu mwanya muhezagire Yesu
itariki 2 z'ukwezi kwa kane ku munsi mukuru w'ibisandasanda. Hanyuma umunsi wa mbere baratwigishije urukundo Imana idukunda. Imana idukunda urukundo rwiharije. Urwo rukundo rero tumaze kwiga baratwigisha urukundo. Nabonye ko atakintu cyonkura ku rukundo rw'Imana rero cyane. Imana ninahazwe cyane kubona narabandanije inyigisho zaramfashije zirankomeza gushika uyu munsi sinigeze nsiba. Tugire